Namahoro. Amahoro. Kazina mitwa bana? Mitwa Emmanyel NDUWIMANA. Emmanyel NDUWIMANA mbona bisa n'ivyanditse hano uri pasteur. Izi warateguye inyigisho, izi nyigisho ziswe Kingdom Leadership Conference. Iyo tuvuze mu majambo tuba dushaka kuvuga. Turashaka kuvuga uburongozi bw'ubwami. Bwo mu bwami cyabagaze kuri Royaume de Dieu. Rero dushaka kudusigurira ayo majambo mu buryo bwagutse. Ayo majambo igitabo tuvuga gutyo ntidushaka kuvuga ubwami tutavuze koloni yabwo. Hari Royaume haza kuba la colonie. Kandi byose bihagaze kuri leadership byose. Izi nyigisho wateguye ndabona ari edition ya mbere zimaze imisi 2. Ubona inyigisho watanze za abanyuze abo wigishije ubona zabanyuze? Turavye ingene vyagenze ndabona abantu bari bashe gushanga ani bari bake kandi vyabanyuze gusa umwanya waye muto niyo mpamvu yari première édition dutegura deuxième édition vuba hashoboka muri 2021. Nugutegura deuxième édition turavye ivyigishijwe n'uburyo byigishijemo ubona byari bihagije kugira ngo abantu nabo bagire impinduka na rigihara bonamye mbona bambaye imipira yanditse ko ngo becoming an agent of change. Twene imbere yacu kuje ni conférence c'est pour former les gens kuba traininga kugira ngo bashobore kuba agent de changement. Ariko nikikuba kinini cyane gisaba ibintu byinshi twakoze kubisata bimwe by'ubuzima ariko turakeneye kuzobabwira byinshi muri siri imbere umuntu yo kumenya gute umuntu icyo ashoboye gute umuntu yo ashobora kuba umurongozi gute cyangwa umuntu ashobora kurongora iki ibyo byose ni ibintu dukeneye kuzovuga muri edition zo kurikira nza ko bazoba haje ico gihe bizoba bidasanzwe byukuri. Abaravyize inyigisho baravye iri jambo ryanditse ngaha hejuru bashobora kuba byumviye ko vyateguye n'ishengero irihe haba hatumiwe abo muri iryo shengero gusa canke n'umuntu wari wese yaratumiwe. Reka dutanga umuco kuri ico Kingdom Faith Ministries International si église abandi babaje kibazo mugabo c'est pas une église kuko ministry si église kandi église n'est pas ministère. So ariko umuntu wese arafise igikogwa mu ijambo rimwe rero ni ministry cyangwa ministère ariko igikogwa si église gusa haro nibindi bikogwa bitandukanye amwe gukora atari shengero gusa bamenye igicapo ya ministry bacibaza ngo ni église. Muri make ugwaruka gwigishijwe canke mubo woba umaze kwigisha bamaze gutahura izo nyigisho urabona ko hariho changement? Ego ndabona ko ihinduka rihari kandi cyo ngomba cyane muri kino gihe nugira ngo umuntu wese ashaka kudekuvura ministeri wiwe umaze kumenya ministeri wawe umenya aho ukorera umenya umwanya bikoreramwo ntimushaka kugongana n'abandi so umunsi icyo yahamagariwe icyo yaremewe bisigura ko amaze kumenya akarere kiwiwe mu ico gihe twese duhuriza hamwe tukubaka Royaume de Dieu. Niko numviriza mu ntahe zashinzwe na bamwe mu bumvirije izi nyigisho hari abavuze ngo hamwe hoboneka nk'abantu nkawe nka 10 igihugu cogira changement. Ni gute wifuza kugira ngo haboneka abantu nkawe botegura izi nyigisho nkizo ziwa? Ico nakunze uvuga kenshi un vrai leader no muntu yama asohora abandi ba leader. Un vrai leader ntakena abantu hamwe inyuma bamukurikana buri munsi ariko avyara beze nkawe. Ikibo cyanje kugira ngo nshobora kuvyara abandi ameze nkanje bazoshobora gushikaho ntoshika kugira ngo umwe so yisanze abe ari umudere wavevye kuri kugira ashobora kugira ikiguzora mu abandi namwe kizoza. Izi nyigisho je naziparticipemo nabonye ari za mbere gute iki wosaba nka leta canke abandi bantu babishoboye nabo kugira ngo hategurwe izi nyigisho kugira ngo ugwaruka rugire iyo changement hamara ubone kure gusuma? Ico no saba ni kimwe no gusaba mvuze leta n'abantu bose itase umuntu umwe nuko bakwijukira kwiga icambere cyoco uko turakunda kuja amashengero tukabwiga ivy'imwemo mugabo ivy'ubwenge twaravyibagiye no kuvuga ngo l'église a beaucoup touché l'esprit mais l'église a oublié les idées des hommes. Or umuntu basumye ivy'imviro vyiwiwe tutubatse ivy'imviro by'abantu dushobora guhindura isi tubayeho muri kino gihe. L'esprit et la mère des idées sont plus importantes que ibindi byose. So cyo nasaba ntugira ngo abantu bose ubwo cyane bakunde kwiga inyigisho nkizi je na leadership kugira ngo bashobore guhindura amateke y'ugucabo n'ubuzima bwa muri kino gihe. Ndiko ndarangiza abumvise ukuntu wigishije ijambo wigeze kuvuga ngo ibintu idini rirafatira abantu cyane bituma biyumvira benshi haraboca bibaza kumenga ubatumye guheba idini byo bari byo canke nirehe shingiro washatse kuvuga kubijanye n'iryo jambo. Icyo ngo muri kino gihe iyo mvuze idini toutes les religions ziri à la recherche
yo kumenya umuntu icari vy'ukuri. Abantu bose baje mu madini barakwekera kurondera kumenya agaciro kabo, kumenya ico bari canke kurondera kubona iyo mana hano kereke pari. Mugabo ugasanga idini twibagiza impactinga isi cyangwa kudomina isi kandi y'Imana yaduhaye. Ico mwenye rero idisi ndarigwanya umwese uburenganzira bwiwiwe. Mugabo ico mvuga ni kimwe, turakeneye guha umwanya abantu kugira ngo bashobore kwiyumvira iby'ubuzima bwabo no kuno bateza imbere igihugu gusumba gutagaza umwanya muremure utari kuriyumvira. Idini rero ntitwemerera kwiyumvira, iduha umwanya muremure wo guma muri vyo, ariko le royaume de Dieu iduha umwanya wo kwiyumvira uko Dieu nous a donné la capacité de dominer. Ntushobora kudomina utiyumvira, ntushobora kuganza n'ibikunda. So abantu biyumvira cyane n'abantu bakene muri kino gihe. Mane majambo ntidukene n'abasenga cyane gose, dukena biyumvira cyane gose. Hari ikintu kigeze kuvugwa ko ugiye gufasha hamwe mu gwaruka mu gukora indirimbo canke eski hazofashwa abakora indirimbo zijya za profane, hazofashwa abakora rap, bimeze gute? Nibaza yuko n'abagira profane nibaza kuba ku cyumviro mu bwami bw'Imana. So yene nkafata ku bimande majambo. Muri kimwe rero nashaka guteza imbere abaririmbyi ba gospel mu Burundi. Ariko abaririmbyi nabo nyene si bose bafite capacity yo guhindura abantu. Nkene gufasha abantu vy'ukuri bafite ivyumviro byo guhindura abantu kugira ngo bake igihugu cabo ubwami bw'Imana. Mu yandi majambo sijeje nyene nkene kubafasha. Ahubwo abantu bose baratumiwe gufasha abantu nkabo kugira ngo bateze imbere ingabire zabo kandi bakize n'igihugu muri kino gihe. Uko si indirimbo zose zifasha ivyumviro vyacu. Turashimira cyane. Murakoze cyane.